Ndanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. 34. Yego. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Yunguruza imbere gatoya. Arunguruza imbere gatoya. Yubama hasi asenga ngo ico gihe kimurengane. Yunama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka urashobora kugeza ngaho mu vyagire Imana ibahereza umugisha cyane. Yesu nawe yaragize agahinda kagomba kumwica. Imana idufashe cyane gose. Umutima wanje wuzuye akabonge kagomba kunyica. Umutima wanje wuzuye agahinda kagomba kunyica. Fatiye kuvyo ndiko ndabona imbere yanje. Fatiye ku makuru numvise. Fatiye kuri rezilita zo kwa muganga. Fatiye ku bariko barangwanya. Fatiye ku ngwara maranye igihe. Fatiye ku madeni mfise. Fatiye ku barozi bariko barampiga. Fatiye ku vyaha bimboshe. Umutima wanje wuzuye akabonge kagomba kunyica. Asangwa bishoboka kino gikombe kindengane. Umutima wanje wuzuye agahinda kagomba kunyica. Yesu nadufashe cyane. Yesu yararaba imbere akaraba akabona nta muntu numwe aza kumuvuga neza. Akaraba nabigishwa baraza kwiruka bamuhunge. Akaraba nababandi yagaburiye imitsima nta numwe aza kubahari. Bakuvuga cyane fukama cyane. Bagukritika gose fukama cyane. Bakugirira ishari cyane fukama cyane. Bakuronderera inama mbi zo kukwica fukama cyane. Bagukorera inama zo mwibanga nawe genda ufukame mwibanga uvugane n'umuremyi. Bagukorera inama zo mugwisho zo gukura mu kazi nawe genda ukofukame mugwisho. Ongereza doze y'amasengesho. Bongereze doze yo kuguteranya nawe ongereze doze y'amasengesho. Igihe kigeze ibintu bizokwisobanura kandi Imana hari ibigiye gukura imbere yawe mu izina rya Yesu. Yesu nashinge cyane. Nagomba tubanze dusenge gatoya mbere yuko ndababwira icyo Imana yasize ku mutima waje. Data mu izina rya Yesu dasenge umuntu wese yageze muri kino kibanza. Turahamagaye ubushobozi bwawe n'amavuta yawe ku rugero rwo hejuru. Turahamagaje ubwiza bw'Imana budasanzwe. Turahamagaje imbabazi z'Imana zidasanzwe. Turahamagaje amavuta mwhemu yera ku buryo budasanzwe. Turahamagaje onction y'ijuru ku rugero rudasanzwe. Turahamagaje imbaraga z'ijuru ku rugero rudasanzwe. Turahamagaje igitinyiro cy'ijuru ku rugero rudasanzwe. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Imwemu yose yotera abantu gusamara turayihagarika. Imwemu yose yotuma abantu batumva ijambo turayihagarika. Imwemu yose yotuma abantu batagendererwa nawe turayihagarika mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Amen. Twongera Imana amashimeshi. Mwijoro nariko ndasenga guhera munsi wa gatanu mwijoro nagumye ngira amavision menshi, amayerekwa menshi y'ivyo Imana yagumye nyereka n'ivyo Imana yagumye icisha mu maso yaje. Nguma numva ibintu Imana igumye ivugana nanje bitari bikeya. Arico Imana yantumye uyu munsi. Imana ifite umugambi ukomeye cyane hejuru y'ubuzima bwacu. Hallelujah. Imana yambwiye ngo uyu munsi iraza kwimura ibihe bitandukanye bikure mu buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Hallelujah.
hari ibihe bimwe igiye kurekura bize mu buzima bwacu, hari n'ibindi bihe igiye kurekura bive mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Hari umuntu turi kumwe ngo atere haleluya. Imana yambwiye ngo Satani yatsinzwe, kandi yatsinzwe ku busa mu izina rya Yesu. Ndagomba duhaguruke dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice cyaho cya 14. Mariko igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 34. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. 34. Yego. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Yunguruza imbere gatoya. Arunguruza imbere gatoya. Yubama hasi asenga ngo ico gihe kimurengane. Yunama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka urashobora kugeza ngaho mu vyagire. Imana ibahereze umugisha cyane. Haleluya. Hari ibihe Imana yanyeretse biri mu buzima bw'abantu batandukanye bari muri kino kibanza. Hari ibihe abantu bamaze iminsi bariko baracamwo. Hari ibihe by'ingwara abantu bariko baracamwo. Hari ibihe byo kurenganywa abantu bariko baracamwo. Igihe ni ikintu gifata umwanya runaka mu buzima bwawe. Igihe kigeze kikagenda cyangwa kikahaguma. Urashobora kuba mu bihe by'ingwara nyinshi. Urashobora kuba mu bihe byo gutabwa inyuma no kwibagirwa cyane. Urashobora kuba mu bihe byo gushigwa hasi cyane. Urashobora kuba mu bihe byo gushigwa kure y'abantu cyane. Ariko Imana ishizeho ibihe bishasha, ibintu byose bihinduka ku bw'icubahiro ciwe. Imana yo mwijuru ikuzanira ibihe bishasha mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru ikuzanira ibihe bishasha mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ko hariho ibihe igiye gusimburanya mu buzima bw'abantu. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo Yesu asengana agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi ari mu ishamba, mu gashamba k'Getsemane. Bibiliya yambwiye ngo Yesu aragenda ku musozi gusenga. Yesu yari afite ikibazo cy'ibyo yari karabona imbere yiwe. Yari afite ikibazo cy'amagara yiwe. Umviriza, Yesu yari afise umubiri nk'ufise wewe. Yari afise ibyiyumviro by'umubiri. Yari afise inyama n'imisokoro byose bibabazwa. Yari afise umubiri utonekara. Ariko ako kanya atangura kuja mwiyerekwa. Arabona ukuntu aza gukubitwa. Harabona ukuntu aza kubabazwa. Harabona ukuntu aza gucumitwa. Harabona ukuntu aza gutukwa. Harabona ukuntu aza kwambika ubusa imbere y'abantu. Harabona ukuntu aza kumaramazwa. Harabona ukuntu aza gutetezwa. Harabona ukuntu aza gufatwa nabi. Biblia yambwiye ngo Yesu aravuga ngo umutima waje wuzuye agahinda. Agahinda kagomba kunyica. Yesu nawe yaragize agahinda kagomba kumwica. Imana idufashe cyane gose. Umutima wanje wuzuye akabonge kagomba kunyica. Umutima wanje wuzuye agahinda kagomba kunyica. Fatiye kuvyo ndiko ndabona imbere yanje. Fatiye ku makuru numvise. Fatiye kuri rezilita zo kwa muganga. Fatiye ku bariko barangwanya. Fatiye ku ngwara maranye igihe. Fatiye ku madeni mfise. Fatiye ku barozi bariko barampiga. Fatiye ku vyaha bimboshe. Umutima wanje wuzuye akabonge kagomba kunyica. Asangwa bishoboka kino gikombe kindengane, bino bihe bindengane. Imana igira ibihe kurenganisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana yambwiye ko hari ibihe igomba kurenganisha ubuzima bwabo. Hari
hari abantu Imana yambwiye ko hari ibihe igomba kurenganisha ubuzima bwawe. Asangwa bishoboka bino bihe bindengane, ibihe by'ingwara bindengane, ibihe by'inyatsi bindengane, ibihe byo kutarongorwa bindengane, ibihe byo gupfakara bindengane, ibihe byo gupfisha bindengane, ibihe by'inzara bindengane, ibihe by'agasuzuguro bikurengane, ibihe by'ubukene bikurengane, ibihe by'ingwara bikurengane, ibihe. Haleluya. Umutima wanje wuzuye agahinda kagomba kunyica. Yesu nadufashe cyane. Yesu yararaba imbere akaraba akabona nta muntu n'umwe aza kumuvuga neza, akaraba n'abigishwa baraza kwiruka bamuhunge, akaraba n'ababandi yagaburiye imitsima nta n'umwe aza kuba hari, na Lazaro yazuye ntago aza kuba hari, n'ibimuga yamuguruye ntago biza kuba bihari, nabo yahaye imbabazi ntago baza kuba bahari, nabo yejeje ntago baza kuba bahari, n'umugabo yahora agenda akikujwe n'ibihumbi by'abantu ariko araraba imbere habona ibihe aza kujamo, n'ibihe aza kuba ari wenyene, haravuga n'Imana reka bino bihe bindengane. Imana yo mwijuru ikurenganisha ibihe umwansi Satani yateguye ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo turiko turanezerwa n'imiryango yacu, iyo turiko turategura amaseremoni, iyo turiko turategura amamariage, iyo turiko turategura kubaka, iyo turiko turategura imisi mikuru runaka, iyo turiko turategura ibikorwa by'iterambere mu buzima bwacu, iyo turiko turategura gukora akazi kacu, hari inama z'ikuzimu zicara nazo kugira ngo zitegure imigambi mibi yo kugirira nabo ubuzima bwacu. Ariko Imana yo mwijuru yambwiye ngo ibihe byose abadayimoni bateguye muri iyi periode irabikurenganisha kandi irabihindura ubusa, yaba ibyo wamaze gushikamwo, yaba ibyo utarashikamwo, yaba ibyo uri kuragenderamwo, yaba ibyo utaragenderamwo, ibyo bihe utegerezwa kubirengana. Mbere hari abari ngaha baza gusohoka hari ibihe bamaze kurengana, byamaze kurengana, ariko nta muntu ari ngayo tela. Haleluya. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Ibihe byo kutagira icyo wambara Imana ibikurenganishe mu izina rya Yesu. Abasenzi munyaruke mugende mufashe umuntu hariya. Ibihe byo kutagira ijambo mu bantu Imana ibikurenganishe mu izina rya Yesu. Ibihe by'inzara n'ubukene Imana ibikurenganishe mu izina rya Yesu. Ibihe by'ingwara zidakira Imana ibikurenganishe mu izina rya Yesu. Ariko Mana ko numva hari abantu ugiye kurenganisha ibihe hano. Haleluya. Haleluya. Ibihe byo gusuzugurwa no gukengerwa n'abafilisitiya n'abanyemowabu, ibyo biutegerezwa kubirengana. Haleluya. Birashoboka ko ufise agahinda mu mutima, birashoboka ko ufise akabonge mu mutima, birashoboka ko ufise amahoro make mu mutima, birashoboka ko ubuze umunezero mu mutima. Umutima wawe wuzuye agahinda, umutima wawe wuzuye umubabaro, umutima wawe wuzuye amarira, umutima wawe wuzuye. Umva, hari igihe umuntu agira agahinda mu mutima mu buzima bwiwe ku buryo nuwo barara ku gitanda kimwe atigera amenya agahinda kiyo. Ako n'agahinda Yesu yari afise. Yaduganye n'abagabo batatu bajana ku musozi, arabwira ngo nimusigare ngaho, ngiye kuba ndasenga kubera umutima wanje wuzuye agahinda
agomba kunyica. Umviriza ndakubwire, ibibazo byose byohaguruka ntihagire ikintu na kimwe kikubuza gusenga. Amajwi yose yohaguruka ntihagire ikintu kikubuza gusenga. Amageragezo yose yahaguruka ntihagire ikikubuza gusenga. Ikuzimu bakora inama, ongereza amasengesho. Abarozi bategura inama, ongereza amasengesho. Abapfumu bakongereza doze, na ongereza doze y'amasengesho. Abarozi bongereza doze y'imiyaga mibi, na ongereza doze yo gufukama. Bongereza doze y'uburozi, ongereza doze y'umuriro. Haleluya! Amasengesho ni azoshobora gucecekesha no kunumya no kuzimya imyambi yose yo mwisi y'umwijima. Bwira mwezi watongereza doze y'amasengesho, ongereza doze y'amasengesho. Haleluya! Mani dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakuvuga cyane, fukama cyane. Bagukritika gose, fukama cyane. Bakugirira ishari cyane, fukama cyane. Bakuronderera inama mbi zo kukwica, fukama cyane. Bagukorera inama zo mwibanga, nawe genda ufukame mwibanga uvugane n'umuremyi. Bagukorera inama zo mugwisho zo gukura mu kazi, nawe genda ukofukame mu gwisho. Ongereza doze y'amasengesho, bongereze doze yo kuguteranya, nawe ongereze doze y'amasengesho. Igihe kigeze ibintu bizokwisobanura, kandi Imana hari ibigiye gukura imbere yawe mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayo tela haleluya. Muri repentance ntago ducika intege. Yesu nadufashe cyane gose. Igihe cyose uzobona Satani ariko arongereza inkomezi n'umusongo uri kurakomera cyane gose, igihe cyo gutabagwa kwa kiba kiriko kiregereza hafi cyane. Haleluya! Jewe mpagaze ngaha ndabona abantu ubutabazi bwabo buri hafi cyane. Umva, uyu munsi umuntu wese yahonyoye kuri uyu ubugira, kandi nabwiye ko twamusengeye amasaha ashika kuri 3, mbere ashobora kubarenga n'amasaha 3. Twaramusengeye turanigana n'abadayimoni ku rugero rukomeye cyane gose. Bari baramuteje hypertension imyaka ishobora kubirenga 6, agwaye yivuza ku mafaranga menshi, yipimisha ku mafaranga menshi, akora ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo ashobore kuyihagarika, ariko bikanka. Bakamukura no kumunyu. Imana yo mwijuru ikintu cyaco cyose abadayimoni bakoze kugira ngo bagutandukanye n'ikintu cyawe ukunda, batsinduwe mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Nimba hari inama zikuzimu zakozwe kugira ngo zigutandukanye n'umuryango wawe, muri kuno kwezi barahusha mu izina rya Yesu. Nimba hari inama z'abarozi zakozwe kugira ngo zigutandukanye n'ivyo kujya, muri kuno kwezi barahusha mu izina rya Yesu. Nimba hari inama zakozwe kugira ngo zikujyamike mu bitaro, muri kuno kwezi baratsindwa, barahomba mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Turiko turamusengera, Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Umurozi yamuroze kuva kera cyane, amuroga kuva kera, kandi nawe ntiharazi ko ari umurozi yamuroze. Ariko Imana yo mwijuru imukiza mu munsi umwe, mu myaka 6, ikintu maranye imyaka myinshi Imana irashobora kugishira ku iherezo uyu munsi nyene. Umutwaro umaze igihe wikoreye uyu munsi Imana irashobora kuwushira ku iherezo. Ubwo bumaze iminsi ufise uyu munsi Imana irashobora kuburangiza. Amarira umaze iminsi urira uyu munsi Imana irashobora kuyahanagura. Ivyizigiro vyatakaye uyu munsi Imana irashobora kubikongera. Ariko nta muntu turi kumwe atele haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Reka ndababwire rero, muri kuno kwezi kwa 5
ntago tuzokwinginga cyane kuko ndumva nashavuriye abadayimoni cyane, ndumva nashavuriye abadayimoni. Ndashaka abandi bantu bantiza ishavu kugira ngo giyongere. Abadayimoni n'abarozi, umuntu wese ari nyuma y'umubabaro n'agahinda n'ingorane n'ibibazo no kugwara no kunanizwa muri kuno kwezi, bimenyekane ku Imana ya repentance ariyo Mana yaremye ijuru n'isi. Ibyo yakurungikiye bimusubire ko mu izina rya Yesu. Ingwara yaguteje zimusubire ko mu izina rya Yesu. Inyatsi yaguteje imusubire ko mu izina rya Yesu. Agenda y'urupfu yagushiriyeho ifatiwe abiwe n'umuryango wiwe mu izina rya Yesu. Ntago uzofatwa n'imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mana idufashe cyane. Yesu aravuga ngo umutima wanje uri n'agahinda, akabonge ku mutima kagomba kunyica. Aravuga ngo Mana asangwa bikunda, nyemerera kino gikombe kindengane, nyemerera kino gikombe kindengane. Mana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Imana igira ibintu ikurenganisha muri periode mu izina rya Yesu. Imana igira ibintu ikurenganisha muri periode mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana igomba irenganisha ibintu muri kino gihe mu izina rya Yesu. Can I prophesy? Can I prophesy? Ntago ndi buvuga ubutumwa burebure cyane gose kubera ndumva mfise ama message y'abantu benshi muri kino kibanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibihe byinshi Imana igomba kurenganisha ubuzima bw'abantu muri kino gihe. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Hano hepfo gatoya kuri 36 havuga ngo ati Abba Data, byose biragushobokera, kura iki gikombe kindengane mu izina rya Yesu. Hari gikombe wari umaze iminsi uri kuranywerako, Imana igomba kukikurenganisha. Hari gikombe cy'ibyaha, Imana igomba kukurenganisha. Warakoze ibyaha kugeza naho nawe urambigwa, warasambanye kugeza aho utangura kwiyanka, warakoze ibyaha byinshi kugeza ku rugezo wumva kudashobora guharigwa, waragendeye kuri y'ubwiza bw'Imana cyane, waracumuye ku rugero rudasanzwe kugeza aho wumva utoshobora kubugiharigwa ubugira kandi Data byose biramushobokera. Igikombe cy'ibyaha kikurengane, igikombe cy'ibyaha kikurengane, igikombe cy'amajwi yari karakwagiriza kikurengane, igikombe cy'amajwi yari karagutsinda kikurengane. Guhera uyu mwanya wakirijwe igihumure. Guhera. Haleluya, 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 haleluya. Byose biragushobokera. Reka kino gikombe kindengane. Hari gikombe cy'amarira ushobora kunywerako, hari igikombe cy'agasuzuguro ushobora kunywerako. Umuntu wese akagusuzugura, n'abato gusuzuguye bakagusuzugura, n'abatari kugukengera bakagukengera, n'abatari kugufata nabi bakagufata nabi, ukabura ijambo aho wategerezwa kuronka ijambo. Hari igikombe ushobora kunywerako cy'agahinda n'amarira. Iyo uvuze ijambo bakavuga ngo nawe uri kuravuga, nta kintu ufise uvuga ngaha kubera nta jambo ufise. Hari igikombe cyo kubura urubyaro umuntu ashobora kunywerako, ukarondera urubyaro ukabura. Mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, 10 utararonka urubyaro, umuryango wose kakwita ingumba. Ariko humura, ico gikombe n'uwitwa Sara arakinywereyeko, ariko Imana irakimurenganisha. Imana ikurenganisha ico gikombe mu izina rya Yesu. Hari igikombe cyo kwanka n'imiryango,
ushobora kunywerako ukaba mu bihe byo kwankwa n'umuryango, abo muvukana ntibakwerekwe, n'abakuvyaye bakaguta hirya, nabo mwiganye bakakwibagira, nabo mwonsi ibere rimwe bakakwibagira, n'umugabo akaguta hariya akagutera akagere, n'uwo mwavyaranye akakwirengagiza, n'uwo wavyariye abana akaguta, canke n'uwakuvyariye akaguta. Igikombe, ibihe byo gutabwa, ibihe byo kwankwa n'umuryango, ibihe byo kwankwa n'abantu, ibihe byo kwankwa n'inshuti, ibihe byo kwankwa n'abagenzi. Humura, ntago ari we wenyine ukinywereyeko, hari n'uwitwa Yosefu icyo gikombe yakinywereyeko, ariko inyuma yo kukinywerako Imana yo mu ijuru yamuhinduye umukuru mu gihugu cyo muri Egiputa. Imana yo mu ijuru ikwambika icubahiro ahantu hose wari kuratakariza icubahiro. Icyo gikombe cyo kwankwa Imana ikikurenganishe mu izina rya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hari ibihe byo kuba kure y'ubwiza bw'Imana ushobora kumaramo iminsi, ukumva udakwiriye, ukumva n'amajwi ariko akubwira ni we wakoze ibyaha byinshi, ntabwo ushobora guharigwa, ntabwo ushobora kubabarirwa. Mana idufashe cyane. Ariko Imana yo mu ijuru yo yitabura ukuntu ibigenza. Ibyo bihe wari kuramara mu iyi minsi, Imana ibigukuremo mu izina rya Yesu. Imana ibigukuremo mu izina rya Yesu. Ndumva hari abantu bamaze iminsi mu bihe byo kubura akazi, Imana igomba gucira inzira uyu mwanya nyene. Ndumva hari abantu bamaze iminsi mu bihe byo gukora ntibagire ikintu bashobora kuronka, Imana igomba gucira inzira uyu mwanya nyene. Ndumva hari abantu bamaze iminsi mu bihe byo kuguma batsindwa n'imizimo, buri gihe imizimo yigutera irakunesha, amajini yagutera kunesha, ibisigiro bikurondeye birakunesha. Oya, igihe cyo kuneshwa kirahagije. Uku kwezi turahombye abadayimoni kandi tubatsinde. Igikombe cyo gutsindwa kirarangira, urijira mu gikombe cyo kunesha mu izina. Hallelujah. Imperiode ni periode yawe yo gutsinda mu izina rya Yesu. Imperiode ni periode yawe yo kugendera hejuru y'amageragezwa. Mugende mufashe uriya muntu, hari ibitangaza Imana iri kirakora muri kino kibanza. Urashobora gukomera Imana amashi menshi cyane. Hallelujah, 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 hallelujah. Imana iyo yagendereye ahantu, narababwiye ahantu hari umukuru runaka, uhageze urabona ko hari umukuru yagendereye muri ico kibanza. Ahantu hose hari Imana ntago hashobora kuyoberana. Hari ubwiza n'ubundi bushobozi bw'Imana budasanzwe buri muri kino kibanza Imana yamanuye muri atmosphere. Imana yo mu ijuru ikwiyereke mu buryo bwayo no mu kuboko kwayo kudasanzwe. Nimba wizera Imana tela hallelujah. Ongera utele hallelujah. Ongera utele yindi hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane.